yuko ari inkino zikomeye murazi yuko ni gihe ama club ariko arondera ama classement meza rero hari abakinnyi bamwe bazorekura batevye ariko muri rusange Edgar imigwi iri kuritegura ndetse benshi basohoye intonde zabo. Yes, novuga ati ni mu gikombe ca Afrika ubona ko kigiye kuba mu minsi mike cyane, ukabona ko n'imigwi itandukanye iriko ikirerekeza hariya mu gihugu ca Maroc. Ku munsi wejo umugwi wa Uganda Cranes no misambi y'abaganda ubona ko ku munsi wejo niho bashobora gusesekara mu gihugu ca Maroc. Waye n'umugwi insero gihugu wa mbere kiki ushoboye gushika muri kiriya gihugu kugira ngo witegure inkino z'igikombe ca Afrika bagiye kwitabira n'inkino muzosanga kuri Canal Plus, n'inkino ushobora kuzotigira ko uciye neza na neza muri 1xbet. Urutonde n'urerure ku ruhanda kunuvuga ati ku ruhande rwa Uganda Cranes aho ubona ko abakinyi abana bariya bamaze gutumwa ko n'umugwise w'Ubuganda no mumenyereza Paul Put amaze gutuma ko abanyegori bagera kuri 4 nibo yagerageje kwitwaza ari mu gihugu ca Maroc. Umunyezamu ni Magola Salim Omar, Onyango Dennis asanzwe n'umugwi wa Mamelodi Sundowns benshi muramenyereye, uno Alliance Nafia asanzwe n'umugwi wa Defense Force hariya mu gihugu ca Ethiopia. Lukwago Charles nawe asanzwe akina championnat ico ca mbere hariya mu Buganda. Abo ni abanyezamu bane uno mumenyereza ashoboye kwitwaza. Mu bakinyi bakina inyuma wa defenseur harimo no Sibik Toby akina umugwi wa Bolton Albion hariya mu gihugu c'Ubwongereza. Prodosi Elio asanzwe akina umugwi wa FC University Club hariya mu gihugu ca Romania. Obita Jordani asanzwe akina umugwi wa Ibenia hariya mu gihugu ca Scotland. Tolas Rogers akina umugwi wa Vipers baramumenyereye cyane mu gihugu c'Ubuganda. Uno mukinyi ni Kayondo Abdul Aziz akina umugwi wa Slovia Libelek hariya muri Czech Republic. Uno mukinyi ni Muleme Isaac Victoria Zizkov ni umugwi asanzwe akinira hariya muri Republic haranira nuvuga ati Republic Czech ni asanzwe akinira. Uno Muleme Isaac nawe azoba hari cyane. Awani Timothy akina umugwi wa Ashdod hariya muri Israel. Owoli David akina umugwi wa Villa Sport Club hariya mu gihugu c'Ubuganda. Umukinyi Mukundane Hilali asanzwe akina umugwi wa Vipers Sport Club hariya mu gihugu c'Ubuganda. Bone bakinyi binyuma abakinyi bo hagati mu gihugu plutôt Semakulu Kenneth asanzwe akina umugwi Al Adha Football Club muri Saudi Arabia. Aucho Khalid akina umugwi wa Singida Black Stars mu gihugu ca Tanzania. Sekiganda Ronald akina umugwi wa APR mu gihugu c'u Rwanda. Bya Ruhanga Bobose akina umugwi wa Auckland Roads hariya mu gihugu ca Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno mugabo ni Arsan Baba asanzwe akina umugwi wa FC Breeze hariya mu gihugu ca Romania. Abataka barutahizamu bagera ku 10 n'utonde rurerure cyane. Okela Alana akina umugwi wa Vipers mu gihugu c'Ubuganda. Nuno rutahizamu Mekili Lorenzo, Muchaba Travers, Omedi Dennis, Mato Rogers, Mpande Regan, Sebugani Jude, Unoni Echechuku Mukwala Steven, Bojera James Ahimbasibwe Ivan, Kwilikiza Sharif Nana. Abone barutazamu uno mumenyereza Paul Put yihamagaje yage yitwaje hariya mu gihugu ca Maroc mu nkino zo ku mugabane wa Afrika kiki. Yes, urumva yuko wewe yamaze kuba yishikira hariya mu gihugu ca Maroc ariteguye gose. Asigaye iminsi mike kumbura avuga ati tube turagira imyimenyerezo myiza n'aba bakinyi biwanje hamba bizogende neza nimba rukino rwa Kivani bo dukina turukine rumeze neza cyane gose. Yes, nuko kumbura rero n'izindi migwi ni benshi kabisa ubona ko intonde ndetse bimirije inkino za Kivandimwe ni benshi. Iminsi 11 si myinshi nyinshi urumva n'indwi imwe gusa n'iminsi mikeyi kugira ngo ihiganwa ritangwe hageze kuko nahaze mbona nino les Etalo bamaze guhamagara umuguse wa Burkina Faso ubona ko ni benshi batandukanye bamaze guhamagagwa. Abanyezamu ni batatu ni Kofi Kwalu Hervé, Nikiema Kylian Basba, Gwedrago Soufiane Farid. Abone abanyezamu umugwise wa Burkina Faso bashoboye kwitwaza. Mu ba defense hari uno mugabo Njila Yakuba Nasel, Nakago Adamo Dayo Isufu Tabsoba Edmond Faik, Kabore Isaac, Kwasi Kan Guy Arsene, Yago Steve
Farid Ainde Abdul Rashid Makinyu hagati mu kibuga Quedrago Ismail Simpore Saidu Tule Ibrahim Brati Sangare Gustavo Fabrice benshi muramuzi cyane uno Kistevan Aziziki benshi muramuzi hariya mu mugwi akina mu mugwi wo muri Maroc yahoze no muri Tanzania muri Young Steven Aziziki rumva ko azoba hari nawe mu bakinyi hagati mu kibuga Badolo Cedric Zungrana Muhammad barutahizamu nibagera Kundwi Traore Bertrand Isidore benshi baramuzi mu gihugu cy'Ubwongereza mu mugwi wa Sunderland Minung George Quatara Dango Abubakar Ilib Dikalu Siliak Kabore Pierre Landry Traore Racine Frank ndetse na Buda Hussein abo ni bakinyi mu mugwi serukiragihugu wa Les Etaros Burkina Faso bagiye kwifashishwa hariya muri Maroc. Yes, nuko rero nawo bakinyi ariko hari abandi bakinyi usanga ku kanyuma babasize kubera ivy'imvune cyangwa sanga hari umeme bitatukunze niho batware ariko ni kandi tugiye kubona iryoshe tuzobigaruka ko neza tuyifatira umwanya tuje turaraba intonde zasohotse abakinyi bahari kuko hari imigwi usanga ikomeye nka ari kuravuga nka Burkina Faso irafite abakinyi beza aba batapsoba bahari ukaba ufise Dango Watara muramuzi mu mugwi wa Brentford mu kino gihe ukaba ufise uyu Bertrand Traoré amaze igihe ni kapiteni wabo ari muri Sunderland n'abandi tuza muri za Côte d'Ivoire turabe tuje muri za Maroc turabe tuvuga tuti mbega umugwi ngaho ukomeye n'uwuhe vyose tuzobigarukako. Yes, nuko rero muri rusangi ku mugabane wa Afrika intonde ni nyinshi cyane kuko kiki nahoze mbona na Gabon abahungu ba Pierre-Emerick Aubameyang nabo bagiye kuboneka kiki no mumenyereza ni Muyuma Thierry nawe hari abakinyi rutonde nawe yaraye ashize aho nagiye kwifashisha mu nkino za Afrika ubona ko abanyezamu bagera kuri batatu Limbamba Loic Marius Ngubi Demba Anse ndetse na Bekal Junior mu ba defenseur hari uno mugabo Oyondo Anthony Oyondo Jeremy Obiang Johan Ekomi Jack Afi Ndangoye Adrie azoba hari nawe cyane Manga Bruno Muketuku Alex Kila Onfiamik Do Marco Nico Jonathan ndetse nuno Mbura Irier Michel mu bakinyi hagati mu kibuga Remina Mario mwese muramuzi Nze Ishamake Kanga Kero Kobu Eric Poko Andre ndetse nuno mugabo ni Duritu Ruben ndetse na Ndong Ibrahim muri abatayizamu mwese muramuzi kizigenza wabo Pierre-Emerick Aubameyang Openda Loic Jimmy Alevina Marik Evori azobahali Esanga Matu Edilo Buwanga Dennis muramuzi cyane muri Gabo no mukinyi ni Averta Teddy ndetse na Babika Xavi aboni barutahizamu no mumenyereza Muyuma Thierry agiye kwifashisha hariya mu gihugu ca Gabo ubona ko n'inkino za Afrika zigiye kubera muri Maroc hasigaye iminsi mike cyane kiki cyane gose iminsi 11 kugira ngo ihiganwa rya CAN rize bona yuko na Canal Plus zo bihari nababwiye yuko chaîne ya 16 ni Canal Plus CAN urashobora kuraba inkino za kera zabaye amafinala cyane. Yes, nuko reka tugeze gica cy'isaha 6 zenze ko umunota umwe reka tumira amateka toyi turuke